Ndabaramukije mwese bakunze ibiganiro kanguka ni Chris Ndikumana. Hari inyigisho numva nshaka kwisangira namwe, ni inyigisho nise abamarayika bandiho. Ni inyigisho ndende, nico gituma ngenda bahe igice ca mbere, inyuma ico gice murashobora kuzorusha mukurikira igice ca kabiri. Isi tubayemwo igizwe n'isi iboneka hamwe n'isi itaboneka. Ari iboneka abantu bose barabizi, abantu bose barabibona, ariko ibitaboneka birinyegeje, birishije. Nico gituma nashatse yuko mumva iyo nyigisho rutahure. Gituma kenshi abantu batokwizera nuko batabizera yuko hari ibitaboneka, nubwo babizi ariko Satani arabitwibagiza. Nagenda basabe mwumvije igice ca mbere, hanyuma inyuma y'ico gice muzokurikira igice ca kabiri. Hari abantu bazi ko abamarayika babaho ariko bibagira ko abamarayika babaho. Murabizi, urabizi ko babaho, waravyumvise kandi uranavyemera, ariko uravyibagira. Hari abandi bavuga ngo abamarayika tuzabona hehe mw'ijuru. Cyo gituma nafite amajambo menshi dusoma, amwe nanategeye ko ntayasoma, mbwa amwe mwenda ndabona ko mpamva ndayasoma, sivyo? Iyo baritegura aje mu Kolosi igice ca mbere umurongo wa 16, Colossiens 1 verset 16. Imana ishimwe. Ari kintu nashaka gusatahure, ibintu byinshi tutabona biba mw'isi itaboneka, isi itagaragara. Colossiens 1 verset 16. Abakolosayi igice ca mbere umurongo wa 16. Abikolosayi igice ca mbere umurongo wa 16. Kuko muri we ariho vyose vyaremewe. Muri we niho vyose vyaremewe. Ivyo mw'ijuru n'ivyo mw'isi. Ivyo mw'ijuru n'ivyahe? N'ivyo mw'isi. Ibiboneka n'ibitaboneka. Ibiboneka n'ibitaboneka. Uri intebe z'icubahiro. Uri ubwami, uri ubukuru, uri ububasha. Vyose vyaremwe nawe biremegwa kuba ivyiwe. Ishaka cyane ibiboneka n'ibitaboneka. Najarabire ko ari ibitaboneka biri hano. Apana biri mw'ijuru, biri ngaha. Nani shimwe. Nasanze igituma kenshi duta ivyizigiro kwera turaba ibiboneka gusa. Kandi Satani abitahuye akunda kutwereka ibiboneka. Tukidodomba kwera ibiboneka, tukiyebura kwera ibiboneka, ariko umenya ibiboneka ibitaboneka. Imana ishimwe. Twayize ngene Elize, sivyo? Ngene umukozi wiwe yagira gutego turaho biracitse, azogo biracitse, ibara riraguye. Mugabo Imana Elize aravuga, arasenga. Elisa arasenga ati, ndagusavye umugura amaso abone ibitaboneka. Bavuze abamarayika, nashaka byukuri ino inyigisho y'ino munsi ihagaze yitwa abamarayika bandiho. Hari abamarayika b'Imana. Imana ishimwe. Abantu benshi uwo baje abamarayika arabuhurambaza ngo abamarayika urabazi, ngo yego bariho. Ngo yego nazi ko je mfise umu ange gardien. Bazi ko marayika ari umuntu agucunga gusa, umu bodyguard. Cyo ni kimwe mu bikorwa by'abamarayika, ariko tuza kuraba ibikorwa by'abamarayika muri Bibiliya. Abo nyigisho zinshi zo kuba marayika mugabo bitavuye muri Bibiliya, sivyo? Ivyo nza kubabwira byose biri mu ijambo ry'Imana. Hari umuntu yigeze kumva avuga ngo jewe marayika wanje imbere yo kuryama ndamuvugisha. Kwera nzi ko hari nkamushimira, urakoze ko wanzigamye, urakoze ko wanye nanje, ugume ngaho ndagushimiye. Hari undi yamwiye ngo aramusenga, aramufukamira, agasenga Imana, agashima Imana, hama agashimira n'umarayika wiwe. Ho baramushimira ngaha. Tagiye muzuza amaboko, sivyo? Agenda bereka umurongo umwe mu byashiwe Yohana. Apocalypse 22 verset 8 à 9. Apocalypse 22 verset 8 à 9. Byashiwe Yohana 22 umurongo w'umunani kuja kwicenda. No musi turiga kabisa. Nizera ko ndabona abantu bazanye amakaramu n'amakarne, Imana bahezagira. Apocalypse 22 8 à 9. Ni jewe Yohana numvise ivyo. Ni jewe Yohana numvise ivyo. Cyangwa ni jewe Yohana ni sinzi. Jewe Yohana. Numvise ivyo ndavyibonera. Maze kuvyumva no kubibona nikubita hasi imbere y'ibirenge by'umumarayika. Yikubita hasi, bona amajambo ari prosterna, arapfukama. Imbere y'ibirenge by'umumarayika anyeretse ivyo. Ngira ndamusenge. Aya ngo je suis prosterné pour l'adorer. Ashaka kusenga nde? Umarayika. Odinde Yohana. Jean. Ashaka gupfukamira umarayika
amwadore amutazire. Murongo w'icenda, arambarira atoya sigaho kezaho nubikore. ndumugura no mugenzawe Aha. kandi ndi mugenzi wa bene so Aha. abavugishwa n'Imana Aha. n'uwo bitondera amajambo y'iki gitabo. Imana ishimwe. Imana aba ariyo usenga Yonyene. Ubise umareka aramuja ati numfukamire nusenge nunashimire. Nagarabwira ikintu kimwe, abamarayika b'Imana ntibazogukurikira kubera bagukunda. Wabaye desi? Wabaye? Nta mutima mubi bafise. N'abasirikare n'ingabo bafise barexecuta ama ordre bahawe n'Imana. Igituma bakuzigama ni kubera hari itegeko baronse. Kuja kwashimira nukutamenya. Uko munsi ndiwe ukwiye kwa maboko uzosigara ata marayika uriko. Wa marayika wanje agiye Yesu wawe. Ni Imana yamutegetse kukuzigama. Imana ishimwe. Nimuze kubafukamira. Nimuze kubavugisha. Nimuze kubashimira. Ariko shima uwamurungitse akamukoresha. Haleluya. Ko karagaciyemwo mugakano gakomeye gusa nashaka kuvuga ngaho. Murongo w'icenda yavuze ngo je umuntu nkawe ndumuserviteur nkawe, ariko ikintu yavuze ngo il me dit garde-toi de le faire. Nubikore, je suis ton compagnon de service. Turakorana. Haleluya. Hanyuma avuze ngo et celui des frères des prophètes et ceux qui gardent les paroles de son livre. Abazigama amajambo ari muri iki gitabo. Sine kumvyumva. Umarayika wandiho ntakurikira ari we wese arasema mission ku bantu bazigama ijambo cy'Imana. Tugatahura yuko abamarayika b'Imana barahari bafite mission ngaha ku isi gukorera abantu bamwe hariho ntibafofashe. Hariho ni condition. Reka turabe neza mu Waheburayo 10 cyo cyambere murongo 14. Hébreux 1:14. Abaheburayo cyo cyambere murongo wa 14. Numusoma mirongo myinshi. Abaheburayo cyo cyambere murongo wa 14. Bega abamarayika bose si mpwemu ziyikorera zitumwa gukora ibikorwa kubw'abazoragwa agakiza. Imana ishimwe. Bakavuga abamarayika, ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu? Ni mwemu. Alléluia. Nama esprit ari au service de Dieu. N'abamarayika bakorera Imana. Bategekwa n'Imana. Sibyo? Hanyuma ngo envoyé pour exercer un ministère. Bagiye gukora igikorwa en faveur de qui? Kubw'abazoragwa agakiza. Abazogira gute? Alléluia. Umarayika w'Imana arese mission ku muntu agize iki? Ceux qui doivent hériter de salut. Alléluia. Nika nabwira ikintu kimwe. Turabwira abantu ngo kizwa kwakira Yesu. Igihe wakiriye Yesu, urashobora kuza ngaha turaguhamagara ngo akira Yesu ukihana ibyaha byawe ugataha wambaye kwa kundi nyene. Waje wambaye ikirato gitobotse usohoka gitobotse. Igice kija kikiraka nuko wakijiju. Ariko hari ikintu gihindutse mu buryo bw'impwemo. Ari umarayika aje kubera decision y'agakiza. Mwavyumvise? Barase mission ku bantu agakiza. Ufite agakiza hari umarayika aje kukuzigama kukuvuye mu bwami bumwe ugiye mu bundi. Imana ishimwe. Mwabitahuye? Haleluya. Hariko yatungana gutya. Abakizwa ngirabaza ngo abantu bakije ni bangahe? Shaka umuzuza amaboko. Sivyo? Ariko abakijije ko bangana bashobora kugira nti hari abamarayika bangana nabo bantu nyene. Bazigama abantu kuko bagire umunyere nimba ngaha hari umuntu nitwasohoka après midi hacha ba décret. Yeva ngo urabaye vice président. Sivyo? Waje n'umuduga wawe. Uri umuvuze wanje nakarero. Sivyo? Twabana. Ndaje iwawe ndinjira sambira ijoro. Sininjira. Kasanga byahindutse. Hari abagabo bantegera hanze. Niwemerewe kwinjira ngaha. Cyandi umubanyi. Haco bimbwira. Hari wandungitse yambwiye ko hariho ari abantu kuri liste. Mbega uri kuri liste? Mumbwirire. Umviriza. Ngandi duharira. Ndasa amategeko. Bisaba ko nshangenda kurondera umuntu nka mu telefona. Hewe mumbwirire. Ashire kuri liste.
ni wowe okay mushiye kuri liste yumvire nta ninjira mvuze uruhwa ariko munsi y'amasaha 5 gusa byahindutse kubera ari tegeko ryavuye ariko ari tegeko ryo mwijuru ati mucunge satani atinya abantu bakira Yesu kuko muranezerera umutima w'Imana mukarira mu rundi rwego hariho mission ibitanguye sivyo ariko umarayika w'Imana aje afise mission sukugukurikira gusa ngo gahuja hose afise mission andakunda gose amen Bwana sifiwe nakubwira umuntu ari ngaha atarakira Yesu urakeneye kwakira Yesu apana kiro nk'umarayika gusa kiro nk'ingingo budashira sivyo uronke ingingo budashira uje mu mugambi w'Imana uje mu bantu bafite agaciro mu maso y'Imana bafite ikintu bako barashitsa abantu Imana yibonamwo abantu Yesu avuga ati urya no mu ambassadeur aranserukira Imana ishimwe cyo ni ikintu kidasanzwe Pio yahavuze muri Yesaya muhandike Yesaya 6:2 ariko na Zaburi 103:20 Psalm 103 verset 20 n'ayandi maverse menshi muri Zaburi arerekana akazi k'abamarayika mu ijuru akazi kabo bariko baragira iki bariko baratazira Imana bariko barahimbaza Imana ngo baguma bahimbaza Imana muri Yesaya arabivuga ngo baguma ngo araba umwe wese abwira uwundi ngo uwera yani marayikuna ngo atuweru nibarizi umwami bana yatwumve isi icubahiro bana yatwumve abayizi natwe akiri no mu isi turafatanije hamwe tutuweruweruwe mani shimwe haleluya mwanyohewe yose yuzuyemo icu ahantu nkunda cyane natwe abakiri no mu isi ndakunda cyane ndibuka yuko ndahimbaza jenyene Mana ndashaka kwifatanya n'abamarayika bariko baraguhimbaza ndashaka kugira statue yo mu ijuru ndashaka nimba Imana bavuga ko Imana iryoherwa cyane iranezerwa gose yo ko arahimbaza biranezera Imana cyane gusumba iyo umwana wayo haleluya abasomye cyane Bibiliya murabona yuko Bibiliya abana b'Imana abakijijwe Bibiliya iraha agaciro gusumba abamarayika abamarayika baranadufuhira abantu akunda gutyo agatanga y'umwana wayo kugira aze gupfira abantu agaciro gadasanzwe rero iyo umwana w'Imana agiye imbere y'Imana agatanga guhimbaza Imana akavuga ubwiza bw'Imana akavuga kuri Imana ihambaye n'ibibazo ufise ntuje kuvuga ibibazo byawe ukavuga ubwiza bw'Imana ndagomba kubereka yuko hari ikintu gikoreka mu isi impwemu dans le monde spirituel isi y'umwuka amen darashishamo amajambo mu Kinyarwanda kuko ino nyigisho zoca kuri YouTube zoca kuri application yakanguka haleluya nashaka twumve rero igituma hari amamarayika navuze yuko iyo ukijije amamarayika ari kumwe nawe ajana nawe nashaka tuza mission y'abamarayika hari ama point ane ama objectif ane nza kuvuga Imana ishimwe ariko rero bwira abamarayika bashitse mission bafise ku buzima bwawe hari ikintu gisabwa hari ikintu Imana igusaba turi kumwe hari ikintu Imana igusaba tuza kubona mu nyuma ariko n'ubu twubizuga mbere uyo marayika yabwiye Yohana ngo abantu bubaha ijambo ry'Imana bubakira ku jambo ry'Imana bagendera ibyanditse muri kino gitabo mwana wa jambo abantu batari mu buzima bw'ibyaha abantu bubaha Imana ndaza kubereka ngene amasengesho afite ubushobozi abamarayika b'Imana hari abamarayika ba intervention ndaza kubereka muri Bibiliya yuko hari abentervena abugisirikare ama brigade d'intervention unité d'intervention hari abamarayika bentervena ariko bentervena hari kibaye hano ku isi Imana ishimwe hari ikintu kiba ngaha ku isi kigatuma hariho declenchement iba mu ijuru kandi iza kwintervena hano ku isi bivanye n'inyifato yawe tuvuga ngo tugenda kuryama ndafite umarayika cyo wifuka haleluya marayika turi kumwe ariho ngiye ngo je ndamubwira ngo natwe tudakubona mugabo urambona ahosha nabwire uwo marayika w'Imana badepanda kuma ordre y'Imana
Ama-ordre y'Imana nayo kenshi usanga wewe uyafise mu ruhara. Kuko ari imigambi Imana yamaze kurangiza, sivyo? Twavyize cyane ngaha. Abanyefeso 2:10, sivyo? Hari ibikorwa vyiza Imana yamaze kugira gute yaherejeje, yarangije kera kugira tugere gute tubigenderemwo. Ariko hariho position, hariho acte ukora. Hari ikintu citwa sacrifice. Sacrifice mu Kirundi ni ikimazi, mu Kinyarwanda igitambo. Vuguti kimazi. Zabwire ikimazi so kuvuga ngo ufate impene yawe ngo uje kwitanga. Kera batanga impene, kera batanga intama, kera batanga igitungwa. Uno musi utanga iki? Abaroma 12:1 utanga iki? Tanga imibiri yanyu nk'ikimazi kizima, pana gipfuye, kizima, ce qui sera pour vous agréable, gihimbara Imana, agréable à Dieu, kizoba kumwebwe iki? Un culte agréable. Un culte wawe gute mu Kirundi, mu Gifaransa, mu Kirundi bavuga gute? Ngo gusenga kwanyu kugira ikimazi. Ngo gusenga kwanyu kugira iki? Ikimazi. Amasengesho nababwira ikintu kimwe. Amasengesho agira agaciro iyo amasengesho abaye kimazi. Avyumvise? Amasengesho agira ikimazi. Andiko nabwira aba biper. Abiper murabazi? Abasenzi ba matuvu. Bipe ndataze kubipa ngaha. Ndatiza akitegeza igira ikibazo c'amayinite. Amuherana. Ukabipa umuntu uko yafise ataritaba puf. Nta consommation ugira kubera iki ushaka consome wewe. Ariko Imana ishaka kukonsome amayinite yawe. Mu buryo bw'impuhwe ndababwira sivyo? Imana ishaka kuvyuke mu gitondo. Ubwiritiro watirowe banza ugume ngaho. Ndataka gutanga ikimazi. Ikimazi bagenda hehe? Bagenda ku musozi. Ancien Testament, misi yose bagenda ku musozi. Umusozi ni kinistinye y'amasengesho ya sacrifice. Bagenda gutanga ikimazi, bagenda ku musozi, bagiye gutanga ikintu gifise agaciro. Wararaba mu nka zawe ukarondera nziza. Imwe ifise agaciro, akaba utwara imbere y'Imana. Mu ntama zawe ntaraba icumbagira, igihumye, ijya wotanga, bamwe tubwira abantu bazotanga impuzu yo gufasha abana. Gufasha abantu tubwira ubutumwa. Ntushirondera ryatabutse. Ijya washize mu usi utakikenera, sivyo? Kenera ya shati imwe. Imwe wemera. Cyo ni kimazi. Rero nabwira ko gutanga ikimazi utangira igicagaciro imbere y'Imana. Rero nagandabe umurongo wa ngira gusoma cyane twavuze, sivyo? Umurongo wa Roma 12 twavuze. Ariko nabereke amasengesho ubushobozi bwayo. Nagarabwire umuntu Bibiliya urashaka kumaza ati niye berekana Bibiliya yuko umuntu afise umumarayika wiwe. Nganabakarero kuwitwa Petero, sivyo? Petero si umumarayika wiwe nkuko nawe wizera ufise umumarayika wawe. Ku buryo igihe yarafunzwe bakamusengera harabaye ikintu cyitwa intervention. Haleluya. Intervention y'umumarayika. Hari umumarayika y'intervenye kubohora Petero. Ndazi iyo nkuru. Nzakuze n'umwa 12. Ama verse mwamwe nshaka dova dusoma. Ariko marayika yaraje niwe yamubohoye iminyoro iracika ku makono ku maguru arasohoka. Petero amukurikira umuryango la porte de fer, umuryango w'icyuma uruguruka. Ariko ibyo byose byabaye hari akagwi k'abantu bari mu cyumba bariko baradodora basenga Imana. Na Herode ntagira gute ntamwice, yari yadekuye kumwica nkuko yishe Yakobo. Aravuga ati reka namurindirize umwanya mwiza, umwanya w'umunsi mukuru kuri stade bose babona. Ariko barasenga kandi gushaka kumwica. Kwekaze kwenda vyemeza ko gushaka kumwica kuko Yakobo yamwishe puf apfa. Baravuga ati twiga isomo nimba Yakobo yapfuye. Petero ntiwiyemere nawe urapfa. Reka dusenge. Barasenga amasengesho yabo atuma Imana irungi ku marayika. Imana ishimwe. Araza aramukurayo asohotse ariko aragenda acagera mu cyacumba bako barasenga. Ashitse aradodora. Yumvira umuntu bako arasenga, ariko arasenga bako aravuga, aradodora cyane. Haza umwe mukobwa umwe araza ruguru, araza muza ngurinde. Arambwira ati ni jewe Petero. Aramwumva ijwi. Kwera kunezerwa hakumugururira ashaka kubabwira ngo gezaho.
cyanibuka igihe twari mu bitaro madama akora byarasenga turi kumwe yaranyerutse umwanya muto duhejeje cyansenga hakagwi k'abantu bari hariya mu masengesho nababwiye nti turinjiye nabo ngo twatanguye mu bitaro batanguye ku masengesho barasenga umwana akora avuka umwana acaza mu mwanya muto 30 minutes yahejeje cyana telefona uwa mbere ntiyitaba bari mu muhemu uwa kabiri ntiyitaba uwa gatatu ntiyitaba hari uwa kane ngira yari yasamara arayibona namubwira nti hagarika byarangiye umwana yapfutse ni muzima atagera kwabwira bose hagarika hindura amasengesho tangura mushime uwo mugore nawe yabwiye ati stop petero yaje ari umuntu yawoshwe na Herode n'abasirikare ba Herode yova he ari ku muryango hari ikintu cyankuyeho bambwiyeho oya ngo numvise ijwi kamere turazi ko kijiji utabesha nibyo wumvise ijwi ariko se rya Petero nibyo marayika wiwe kadusoma umurongo wa 5 ibyakozwe mu 12 tubasome ndabeka amajambo kugira twumve ko ndiko nabwira ibi muri Bibiliya ibyakozwe mu 12 umurongo wa 5 bwa mbere twumve ikintu cyatumye umarayika wa intervention aza amen. Nuko Petero ahindirwa mu ibohero ariko abishengero baramusengera batakambira Imana bakobeje batakambira Imana bakobeje ku munsi Herode bwaca umurongo w'indwi kugira tusimbe ntuzome byose umurongo w'indwi verse 7 maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande maze umumarayika w'umwami Imana aratseruka umuco ubonesha mu nzu akoma Petero mu mbavu nabaze uwo marayika yavuye he yarungitswe nandiho sivyo ariko umumarayika bavuga kuri verse 7 yarungitswe n'ibyakoretse kuri verse 5 mani shimwe igikorwa cyakoretse ku murongo wa 5 cyatumye intervena umumarayika kuri verse 7 abantu benshi bashaka verse 7 ata verse 5 habaye mu buzima bwabo mwasamani mwanyumvise hari kibazo ufise ushaka verse 7 ushaka umurongo w'indwi ko haza intervention ariko nta verse 5 habaye bariko barasenga bakobeje ajya masengesho niyo yatumye Imana yentervena kuko umurongo wa Yohana wa mbere cyo cya Yohana mu cyo cya 5 umurongo wa 14 na 15 1 Jean 5 verset 14 à 15 hava ngo nitwasenga icyo tuzosaba cyose gihwanye n'ubushake bw'Imana kwa kironse Imana ishimwe bentevenye kubera hari amasenge Imana yentervenye ko ari amasengesho umareka cyaraza n'umuco ucaraza Imana ishimwe bandanya aho rugeze umurongo w'indwi umuco ubonesha mu nzu akoma Petero mu mbavu aramukangura ati vyuka n'ingoga vyuka iminyororo imuva ku maboko ararokoka irakoroka Imana ishimwe iyo minyororo ndi yiciye ntasi yafashe ariko minyororo chap haleluya nimvuga amen cyane ko nimurangira murabona minyororo ikika mu buzima bwanyu cyanawe minyororo ikika ambwira hari igihe umarayika aza n'inguvu na puissance iyumvire ngo yarashitse ngaha haraba lumière haraba umuco jetsi ndabwire sidopfa nibagiye na marayivuze mu ntaha yanje umarayika yize ko intervena muri 2009 ndiko ndahibaza ndadora amasaha 5 nabwiye Imana no munsi ntakinda gusaba ndibu bibazo bikomeye ntakinda gusaba nshaka guhimbaza gusa narangije nubitse hasi numva umuyaga mucyumba amadirisha arajugumira akabati byose cyambona vision n'umuntu yinjiye yari umugafse cravate na valise diplomatique y'umuzungu yinjiye gutya cyandugura amaso kumuranda mubura Imana ngira ngo ndarongitse umarayika ari puissant
aje kukubohora agukure muri iyo situation. Nayo yabwiye mwese murabizi abakurika intaye yanjye sivyo. Haca deux semaines haca haza intervention umuntu w'inyama n'amaraso. Ariko muri nyama n'amaraso yarungitswe kubera habanje kwintervena umarayika mu isi y'impuhemu. Imana ishimwe. Uyu mumarayika yaje kubera hari igikorwa bakoze mu cumba cyo gusenga basenga Imana ati turasavye umugambi wawe ugaragare. Satani ntamutwara ubuzima. Imigambi ufise yose kuri Petero ibe. Ariko yegeze kumira ngo kuko umusaba misozo kwa mbere sengera mbega uri mu ntege nke. Agani nuratahura ibanga ry'amasengesho. Gusenga kugira umuntu ngosengera si ntege nke. Kugira umuntu gusenga nukuzi yuko niyasenga ari ikintu kiba. Hari ikintu gihinduka mu kirere Imana ikugurura. Hari ibintu bimanuka biciye masengesho bitazoza. Nabwira hari imigisha ufise utadasengeye. Haje wasengeye warabitsitayeko. Atitara kumigisha. Gasanga kuri ibintu bya sogokuru canke papa wawe. Hari ibintu yakoze nivyo niba twenge birabaho. Hari imigisha ronka bon no papa wapfuye nturaga ntugira nwerita amafaranga yiyo. Ivyo turavyumva. Ariko ni byiza uri kurakora abana bazokwerita quelque chose. Ivyo navyo muzi rero. Muzi umwana uzomusigira itongo ryawe gusa. Oya ivyiza kurakora ngaha naho uzopfa. Hari ikintu umwana wawe azokunguka ko ivyiza kurakora ngaha. Imana ishimwe. Kuko ikiza cyose ukoze ni imbuto ubivye. Nkuko ari bibi ukurakora. Hari abantu bahindura amazina. Hitirangwa na se wiwe. Kuko iri zina bakarimenya. Kino gihugu cyandakivamwo. Kwe ivyo papa yakoze. Bavyumva. Agatinya kwitwa izina rya papa wiwe. Akarihindura. Hari n'abandi bazi ibyo bakoze. Abana babo batinya kwa amazina yabo. Kuko hari ibintu byo mumera nabi. Nuko ivyo n'ibyo tubona. Ariko byo utabona umwana azira ibintu yumvire. Sokuru wawe ijambo ry'Imana hari imivumo yo kuri 4e génération. 4e génération. Donc arrière grand-père. Sokuru wa papa wawe yarashoye kugenda ku bapfumu. Akavuga ati abazomomaka ko bose. Ukeneye ko umugozi ucika mu izina rya Yesu. Haleluya. Hariho deliverance za kubuno musi marishimwe. Bwana sifiwe. Ibintu byose werise mu maraso yawe. Imbere kuryama nambwira abana amansengera abana imisi yose. Ibintu byose biri muri abana bitavuye kuri wewe mu izina rya Yesu bivumye. Nukubica. Imana ishimwe. Ugasanga hari ibintu aro character utazi yiva uyu mwana yabaye gute. Nico tumano akaragaciyemwe Imana ishimwe. Cyakore ko masengesho ari intervena agaca ibintu. Kwera masengesho. Murongo w'indwa usome naguciyemo. W'indwa uhejeje verset 7. Heza 7 hamucu usimbira ku 13. Maze umumarayika w'umwami Imana amuhagarara iruhande. Umuco ubonesha mu nzu. Akoma Petero mu mbavu aramukangura ati vyuka n'ingoga. Iminyororo imuva ku maboko irakoroka. Tusimbira ku murongo wa 13 hamwe wa Petero yashitse. Amwe mu cyumba cy'amasengesho. Akomanga ku rugi rw'irembo. Aradodora. Umukobwa w'umugurano yitwa Rode aja kumvira. Amenye ijwi rya Petero akanyamuneza kamubuza kugurura. Yarase ko yugurura. Arirukanga arinjira ababarira yuko ahagaze ku irembo. Baramwishura bati urasara. Yasaze. Nawe avuga ashimitse ko ari ivy'ukuri. Ivy'ukuri niwe namumvise. Bati n'umumarayika wiwe. Wambyumvise? N'umumarayika wande? N'umumarayika wiwe. Kuko umumarayika arashobora kuva muri prison. Siko? Muri prison Petero ko n'umumarayika, umumarayika yavuye muri prison araca muri mur, umumarayika arashobora guca ngaha. Akarengana. Ariko je nca niboma ngaha, sivyo? Avuga ati n'umumarayika wiwe, kuko umumarayika wiwe nta muntu ashobora kumuboha. Amashaka kumuzibira kandi Imana yashobora gupemeta ko marayika umubona cyangwa umwumva kumbure wumvise umarayika wiwe kuko ntibashobora kuvyumva. Imana ishimwe. Abona aha rero nashaka kuhabireka gusa mwumve yuko Petero yatabawe n'amasengesho.
Navyibise shoboka ati ahari abashaka kuvuga ngo Petero yatabawe n'umumarayika. Oya, siwe mutabaye, yatabawe n'amasengesho. Kuko ya amasengesho niyo yatumye umarayika aza. Petero yaraboshe amaboko, yaraboshe hari iminyororo ku maboko, iminyororo ku maguru. Hari abagabo amayinite ashika 4 y'abantu bane basirikare, 16 personnes militaires bacunze umuntu umwe umusivili. Ariko aravayo kubera iki? Kubera amasengesho. Ntacyo bitwaye ibintu byose bikuboshe mu buzima. Shobora kuba ari ikintu cyaha kikwizingiyeko kirashobora gucika iminyororo. Shobora kuba umuvumo uri kuri wewe, uwo muvumo urashobora gupfa. Haleluya. Kikubuza gutera imbere kirashobora iminyororo yashobora gucika. Ikintu kikubuza kuronka akazi, kikubuza kugira mariage, kikubuza kuvyara, kikubuza kuba mugambi masezerano. Kubona ibintu bine abamarayika mission yabo hariho kugushitsa amasezerano y'Imana. Kimwe mu abamarayika bakora harimo gushitsa amasezerano y'Imana. Namaze kubabwira byarabishikira. Imana ishimwe. Amasezerano y'Imana kuri wewe ni meza, murabizi. Yeremiya 29:11 murayizi. Jeremiya 29:11. Ndazi ivyumviro ndakwiyumvira ko ivyumviro vyiza, imigambi myiza yo kugwa kazoza nziza. Nta kazoza y'ivyago Imana igufitiye. Ushaka kuri mu vyago, ariko ivyo vyago bishobora guhinduka kazoza nziza. Haleluya. Nicyo gituma umuntu yamaze gutahura ingene Imana ikora mu isi y'impuhemu, aja mu cyumba cy'amasengesho. Haleluya. Apana jeudi gusanga. Ajya jeudi ni hamwe. Ndakunda cy'amasengesho ya jeudi. Nuko nta umwanya. Ko nawe ndayaza mu vyibuka. Ndakunda kuko muri 2015 bagira kabiri jeudi najyara. Na lendi. Abantu bahagaritse umutima, hano hari amasengesho. Ndabwiye ko amasengesho ya jeudi na lendi ngaha yarakontribuye gose. Yarakontribuye cyane mu bintu Satani yateguye hano mu kirere. Imana ishimwe. Kuko barapesevera bidasanzwe. Biteye ubwoba, abantu bose buzuye ubwoba, ariko abantu bo basenga, batodora, bari mu cyumba. Imana ishimwe. Kibazo nuko hari abantu badodora cyane mu bibazo. Ibibazo birangiye, acaje muri vacances. Kirazira kuja muri vacances. Amen. Vacances munyumve nabi. Vacances muzoyijamwo. Ariko kirazira kuja muri vacances mu buryo bw'imhemu. Gusenga imisi yose. Musenge ubudasiyo. Sikira mujye mara bivuga. Haleluya. Kuko ukurasenga ukuragira gute? Ukurakwega. Ukuratereshaja. Tereshajma. Amen. Tereshajma turayizi benshi sivyo? Ukuratereshaja izimana yateguwe. Haleluya. Kumvise reke nikomeye yuko ikintu cyitwa ikimazi. Kayivuze ikimazi, gitambo, sacrifice. Sacrifice tenganabe ku burero bukeya muri Bibiliya. Gerekana ngene sacrifice yama ikora ku mutima w'Imana. Ikimazi kirahimbara Imana. Amen. Gikurusi cyutanze ni ingene ugitanze. Igihe cyose abana b'Imana ha muri isezero rya kera, ha biseno rishasha, habaye sacrifice, habaye ikimazi, hariho ikintu Imana ikora imisi yose. Nageze ikibazo n'abajene imusi umwe ndiko nigisha kuvyeka ikimazi ngaha. Bambwira ati nta kimazi tugikeneye. Ngo Yesu yaramaze kubikimazi. Sivyo? Yesu yamaze gutanga ikimazi, kwego gutanga ikimazi kubera iki? Gusezerano nguko twigisha ibintu byo musezerano rya kera. Bambwira ati ndabwira nti abaheburayo n'isezerano rya kera cyane n'ishasha. Ndabwira nti genda usome mu baheburayo 13:15, Hébreux 13:15. Par lui, biciye muri we, offrons sans cesse un sacrifice de louange. Dutange udasiba continuellement ikimazi cy'amashimwe. Abaroma n'isezerano rishasha. Bivango mutange imibiri yanyu. Apana ikimazi Yesu yatanze. Umubiri wawe. Yesu avuga ngo tanga wikorere umusaraba wawe. Apana wa Yesu. Wa Yesu rawikoreye. Ngo ushaka umwigisha wanje agira gute? Ariyanka akagira gute akikorera wa musaraba wanje w'igorogota. Wiwawe. Abadashaka kwikorera umusaraba. Bafata umusaraba akawudepoza. Yesu Yesu! Hacyo wibagiye. Suri inyuma utore umusaraba. Amasengesho y'umuntu yikorera umusaraba afite ubushobozi cyane. Yatuma amaraka b'Imana amanuka ati uyu muntu arakwije byangombwa.
ahanye nusamene zibiri gusa mu bantu benshi. Aha. Yasama. Imana ishimwe. Ikorere umusaraba wawe, emera ibyo bibazo byawe, ubizana imbere ya Yesu. Niwidodombe, uvuga ati ndazi ko bishoboye. Bela, wakoze cyane. Nitwereke Imana iki? Gutwereke ibibazo byacu ubunini bw'Imana. Imana imuhezagire. Dufate ibibazo byacu, tuvyereke ubunini bw'Imana. Ikibazo abantu babwira Imana ubunini bw'ikibazo cyawe. Mana raba! Bansinyiye data ya nyuma n'ejo ndasohoka ibara riraguye sivyo ubwira Imana. Bwira Imana ati ndazi ko wewe uvuga ijambo rimwe gusa byose birahinduka. Nimba bitaraba nuko utarabishaka. Satani natwenga, abaruzi nibatwenga, abapfumu nibatwenge, abantu nibatwenge, nibavuge. Akunda Abafaransa ngo rira bien qui rira. Nukurana abantu bagutwenga cyangwa batagutwenga, ariko urazi yuko Imana ihagurutse nta muntu numwe azibira. Haranzwe twari kubeje nababwira nti nta muntu numwe azibira umugisha wa ndiho. Amazi ashobora kuzibira, urazibiye gutya aracinzira yindi, ukazibira hariya aracinzira yindi. Ndiyo yashaze guhezagira agahaguruka, nta muntu numwe aguhagarika. Amen. Kuko marayika wawe nta limit agira, aca hose, afite ubushobozi ahawe na ndiho. Imana ishimwe. Nashaka twumve yuko amarayika barahari, ariko dushira amaso ku Mana. Kuko Imana niyo ituma amarayika bentervena. Ndiko ndabereka ibiba mu isi y'impuhemu, dans le monde spirituel, kugira bibaduze ukwizera. Biratera ibyiza byamfashije gose ukwizera. Kuko abantu benshi bararambirwa kwera bashira amaso kuvyo babona. Babona byanse, ariko ntibatahura yuko biraba. Amarayika bakora gwana cyangwa barakora ntubumva. Nta bruit wumva, nta ma epe wumva. Wumva ubona amafacture gusa imbere yawe. Amafacture gusa. N'amajambo y'abantu baguca ivutu. None wewe bivemo. Wowe urashaje. Nta mwana uzoronka, nta mugabo uzoronka. Ari n'amajambo yo kuguca intege. Ariko urazi yuko ndiyo avuze. Haleluya. Avuze rimwe gusa birakoreka. Imana ishimwe. Tuduze wo kwizera ariko turi mu cyumba cy'amasengesho. Umuntu wese ari ngaha ndamwifuza kugira icyumba ciwe. Icyumba cy'amasengesho ushobora kuvuga nje ngiyamana na grand frère nta cyumba ngira kiwanje. Icyumba ni mu buryo bw'impuhemu. Arambwiye ngo ijya matayo 6:6 ngo genda mu cyumba cawe wiyugarane ninde kwigana gute. Ni célibataire kandi Imana na grand frère. Njyamana na grand frère. Ndabwire icyumba kirondera kironga. Nageze kugira icyumba cy'ahantu muri corridor. Hari icyumba abahanshinga naye bafite icyumba cyo muri toilette. Mu cyumba muri douche bakiyugarana. Muri salon bavyuka mu gitondo abandi bazo bakijyanye bakaja muri salon. Bakarondera umwanya wo kubwira Imana. Sinawo koma induru ariko no kubwira Imana. Mu kwizera Imana ishimwe. Arabavyuka bakaja hanze gusenga. Umuntu yashaze gusenga ntabwo kwitwaza yabuza hasengera. Ari abantu bise muri Arabie Saoudite. Arabie Saoudite no bakaze cyane. Bati twe turasenga kandi Imana iradukora ibintu byinshi. Ariko dusenga mu ibanga kuko batubonye wo twica. Ariko bararondera ngende basenga bagasenga. Imana ishimwe. Washatse gusenga umwanya uzowuronka. Imana ishimwe. Nta muntu azokubuza gusenga wumva ushaka gusenga. Nashaka gusaba umbe y'amajambo wumve ubushobozi. Ngabereke uburorero ama example y'abantu muri Bibiliya Imana yentervenye kubera sacrifice. Uwa mbere ndababwira ni muramuzi Abraham. Muri Abraham abantu benshi cyane barayizi. Sivyo? Ngene yatanze umwana wiwe kinege. Imana ambwiye ngo ndashaka ejo uvyuke ugende gutanga umwana wawe. Kuko yamagena gutanga intama, sivyo? Ariko agena gutanga umwana wawe, Imana ishira ko precision, umukunda cyane. Ese ufu umwana wanje gusa nkirondere uwo nshaka. Ariko umukunda cyane. Isaka aravyuka arafata umwana wiwe aramutwara. Umujene mutoya cyane. Imvire yagiye imisi 3 agiye kugira gute kwica umwana wiwe. Kweli Imana yavuze. Aho je cyambere cya obedience. Ushaka kumbaza ati none Imana yabonye avyutse agafata indogobwa n'abakozi biwe n'umwana n'imbugita n'umugozi n'inkwi byose akora agenda byari bikwiye none
kubera ko imana itentervenye ndaza kwereka ngene imana yentervenye yamaze iminsi 3 ko aragenda burugurura muri Itanguriro 22 Genèse chapitre 22 no iyo nkuru iri Itanguriro cya 22 Genèse chapitre 22 hanyuma iyo nkuru rero ngene yagiye aragera ahantu ashitse hasi arabwira abakozi ati mugume ngaho acadugana n'umwana wiwe Isaka mani shimwe araduze murongo w'icumi soma murongo w'icumi Aburahamu atuma ukuboko Anzega gatoya imbere niko ndabinyarutsa ubwa mbere yarageze ahantu umwana ntiyataho byari byo none ko mbona ibintu byose ikimazi kirihe avuga ati ni imana iraza kwironkera sivyo Jehova jire kwironkera ariko ahatuma ukuboko yashize umwana aramuboha aduza ukuboko n'imbugita siko mukora byumva umwana wawe afite abana ngaha murabizi siko iyumvira umwana wawe uramuboshe imigozi ugira umwice ava amaraso apfe hamucumubwira gute muturira cyangwa mutwika aduza ukuboko Abraham atuma ukuboko murongo w'icumi yabira yambugita ngo akerere umwana wiwe ngo akerere nde kubera iki kubera yubashe ijwi ry'Imana ari majambo kimwe mu bintu bizotuma haba abamareka ba intervention kumvira mani shimwe kumvira ijwi ry'Imana kimwe mu bintu bitubuza gushikira amasezerano yacu turagarariza turanka kwemera Imana ivuga bitushaka no kumviriza Imana ivuga kubera dufite deja ubugambe bwacu volonté yacu sivyo ariko yarumviye ibintu bitumvikana kuko Imana yambwiye ati muri ugo ruvya muri mwana uzoronka amahanga menshi hazonka amahanga menshi hari amasezerano Imana muhaye wewe wumvise uyo Mana nyene ikubwiye ngo genda umwice kandi ari amasezerano bisigaye yuko yagiriye confiance Imana hanyuma ngo aceshaka kumukerera siko murongo 10 sivyo 11 maze umumarayika w'Uhoraho amuhagarara ndakunda aho kwa maze siko maze umumarayika w'Uhoraho amuhamagara ari mu ijuru ati ewe Aburahamu aritaba ati sabwe mu Gifaransa ndabikunda ngene yavuga murongo 11 hatangura ngo alors vuga uti alors yije ni conclusion ni fruit ni cyama kivuye mu bibaye imbere ni mu byumva ubwa mbere yafashe kukimbugita siziko yafunze amaso yatafunze amaso mbwa yaradukije kuko agire gute agira kerere imbugita karishe sivyo apana yikibaho yimbugita nyene imbugita ngo yabaze agira amanure ona yaradugije agira amanure ngo Abraham stop yumvire kuva kiva muhira kuva afata umwana wiwe kuva genda inzira yose Imana ari cwe silence radio kweki Imana itavuga ndakantrabe ko hava bivamwe egara atangura neza sivyo haratangura neza n'amasengesho y'umuriro reka turabe ko bandanya cyo tumora 12 ngo persévérer dans la prière shishikara anyagona ngo titiriza gumizako nturekure kuko Abrahamu yamaze ibisi 3 agiye kwisha umwana wiwe mu mutwe no mu mutima yamaze kuvyemera akimana avuga ati arandindiriye gusa ndaza kuraba niya mubona umwana wiwe amaraso yiwe mu maso kwa byukuri amwica iyumvire aramuboha Imana iraceceka arafata imbugita arayikarisha neza kubuye Imana yaceceka arafata imbugita neza n'inguvu Imana yaceceka gushika duze ukuboko stop igitangaza cyawe kirarindira ahantu ugera kiranebwera ahantu uvuga uti ndarakuye abwira isoke imwe ibanga hari ibintu byinshi wizingiriye ko umutima wawe wose Imana indiye kubirekura
kuvuga uti Mana ndabishaka cyane ariko bibe nk'uko ushaka. Niba utabishaka ndi prêt yo kubirekura, kandi nabirekura nutabikora uzoguma muri Imana, nzoguma ndagushima, nzoguma ndagutazira, kandi sinidodo. Aho hantu rahashika kumbure gitangaza cyakiriye kugera ngaho hantu. Imana akeneye kugira intervention, ariko kera ahantu uvuga uti ndabirekura ni byosha akanda bishaka kandi bigira Imana. Jambo ry'Imana mu Filipi 4:6 ngo menyesha Imana. Siko Imana muyimenyesha ibyo mushaka, ntutiye kubivuga. Ariko ubu umeze nka Abraham ukavuga uti nubwo yavuze jewe byishaka nivyo ndekura. Ibyo yakira, sivyo? Iyo ugeze ngaho rero ngo stop 12 kumve. Yabubwiye iki marayika? Maze umumarayika w'Uhoraho amuhamagara ari mu ijuru, ati ewe Aburahamu, Aburahamu. Aritaba ati sabwe. Aramubwira ati ntukoze ukuboko kuri uwo muhungu, ntugire icyo umugira, kuko noneho umenye ko wubaha Imana, kuko utanyimye umwana wawe kandi ari kinege. Imana ishimwe. Imana ishimwe. Ngo kuko utanyimye. Ariko itwenza yamutanze ariko ntiyamwishe. Yarasubira mubohora, basubira atahana muhira, asubira akora devoir à domicile. Sivyo? Asubira akina n'abandi voisin, asubira agira umunezero namwe nk'abavyeyi biwe. Ariko Imana ashaka yuko agira gute, agira ikimazi amutanga. Mbega ashaka gutanga ibyo bintu byawe byose ushaka. Bashaka kubihandiho. Ndabishaka ariko ndabiguhaye. Nta kintu kimwe kikuruta. Hari igihe usanga ibintu biruta Imana. Agaciro y'ibyo bintu byawe ukeneye bigubiruta Imana. Ku buryo ubibuze Imana irabishaka. Bye bye. Niyo juru yawe ndayihebye. Nawe abantu benshi bagize ikigeragezo bagaca bava mu Mana. Bagaca bagwa. Cyangwa akaza ntaze ahana akabivamwo, byo gusenga akabivamwo, agasubira mu byaha, agasubira mu kaboregwe, mu nzoga. Kubera iki? Kuko Imana yandesevye. Harano bataragera ngaho, ariko kwera bitevye bahevye gusenga. Inkuru nziza nshaka kubwira nuko nuhagarike gusenga. Nubwo bitevye, nubwo bisa n'ibyapfuye, nuhagarike gusenga, kandi nuhagarike gushima. Amashimwe yawe niyo azotuma marayika ari mu ijuru yentervena. Ariko ni ikintu cyabaye ngaha, murongo 13. Harakomeye gose. Murongo 13 sinzi ko ndabwiye je nakunda kuraba cyane muri Bibiliya ntimba, sivyo? Murongo 13 ikintu cyabaye. Soma neza. Maze Aburahamu yunamuye amaso, areraguza, inyuma yiwe ahabona imfizi y'intama, ifashwe mu mahembe mu gisaka cy'inzitane. Imfizi iratandukanye n'intama isanzwe. Intama ntigorana. Imfizi ifise ikintu cyitwa amahembe, uyegereye arakuduza. Imfizi ni ikintu kiresista. Ariko hari ikintu gikunze mu Gifaransa mvuze ngaha ngo abona imfizi inyuma yiwe. Mbega iyo imfizi yari hekare, yari he? Mu gisaka. Ninde yayishyize mu gisaka? Yayibonye avant cyangwa après? Avant yari hehe? Yari mu isi itaboneka. Imana ishimwe. Yari dans le monde invisible. Ariko Imana ishishira muri monde visible. Ari ibintu binyegeje bihari bitaboneka, ariko bizoboneka niwatanga ikimazi. Ubu niboneka. Kumuru umugabo wawe ariho, ari kekepa. Numubona. Ariko ari gihe uzomubona akagaragara inyama n'amaraso. Umwana wawe umaze imyaka myinshi utaravyara. Umwana wawe numubona. Ariko arahari kekepa. Sivyo? Ndabyemeza ko hari kubera iki jabo giye ngo byose birangije, biko byose birangije. Yabirangije. Ariko niyo bandanya usenga ushima, uwo mwana wawe azogaragara. Utigeze ubona umubone n'inyama n'amaraso. Umuterure. Imana ishimwe. Iyo ngwari dakira, la guérison yayo irahari. Ariko ari umwanya Imana irindiriye, hari urugezo, hari niveau, hari level ushikira.
stop nabonye ya nabonye umutima wawe nabonye kunyemera kusumba uwo mwana wawe nubwo wamukunda nabonye ko jewe mu buzima bwawe ndaruta Isaka ndashaka Imana irute aba Isaka bawe bose ivyo bintu byawe Imana iruta akazi kawe iruta abana bawe iruta umugabo wawe iruta umugore wawe irute inzu iruta imodoka imodoka iruta imodoka Imana ije hejuru ya vyose umunsi Imana washizeho ahantu hari ibintu byinshi bihinduka mu bwawe hari inyegeje naramunsi inyegeje zogaragara nkuko nene babwiye ino nyigisho ntirangiye ariko murashobora kwibandanya mu gice ca kabiri kugira mutahure neza ivyo nako ndigisha kandi ni vyiza ko mwandika iyo mirongo kuko bizobafasha